Amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma ku mazina yitwa Jairus Nzambimana, nsanzwe mvuka muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Hanyuma nkaba ndaha kugira present umugambi wanje muri iri higanwa ndimwo. Okay? Ni kuvuga higanwa rivuga riti uronse amafaranga angana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, uwo yakoze iki? Jewe nagira mvuge umugambi nokoza amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi. Ubwa mbere noja muri rya shirahamwe ry'abarimyi b'ikibonobono INSCOK, nkafata igice c'ayo mafaranga 500,000 nkaja kuyagura imitahe muri INSCOK. Muri INSCOK naho noronswa, ubwa mbere wambaye umuparteneri wabo, kabiri naho nzoronswa inyigisho z'ukungena ikibonobono kirimwa neza. Hanyuma gaca ntonga nkafata za zindi 500,000 zisigaye nazo nkaja kuzirima ikibonobono. Kugira ubwa mbere na mbere nzoronke inyungu kuba ndi umuparteneri wa INSCOK, ivyo INSCOK izobimpembera. Kabiri naho kugira nze name nshora ivyo nimbuye muri cya kibonobono mba nagiye kurima. Ivyo navyo vyoba vyiza cyane gusumba, kubera ko INSCOK yoyo izompemba gushika ubuzima bwanje bwose. Hanyuma nanje kurima ikibonobono noguma ndonka umwimbu, kandi plus ko noronka inyungu mu mwimbu noba nagurishije, niko notera nagura ukungene ndima ico kibonobono, canke ukungene notera nagura aho kurima ikibonobono, canke ukungene nobirimamwo. Nivyo, uwo niwo mugambi wanje nokora mu gihe noba ndonse amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi. Hama sawa ndabashimiye, murakoze mwebwe mwiyumviye gutunganya iri higanwa.